Akaparti kamwe kakuryohera cyane muri Your Love naka n'agaparti Ines yaririmbye wanyizeye utaramenya unyita utaramenya umivyawe byose n'umutima wawe Wesley agaparti garangira Kaze bakunzi ba K9T TV kaze mu biganiro byacu tubashikiriza biciye kuri channel yacu ya YouTube K9T TV aho usanga ibiganiro bitandukanye ibiganiro tugirana n'abaririmbyi batandukanye abagira tugenda dutandukanye ndetse n'ibindi biganiro bitari bike byo kubigisha no kubehereza ibintu byiza cyane nuko kuno munsi turi kumwe na Tizo Wesley mahoro biraza meze neza cyane Tizo bafise ikintu gishasha yego ducishirize ko kwanza kugira abakiyitirira bagende twemeze niumbamwo mu mutima sinobaona gufisega munezero w'ubuzima bwanje ni wewe ni indirimbo Your Love muri kumwe na Ines Lager ko ikosemwe kurimbana na Ines Lager Ines Lager novuga n'umukobwa ari very talented kandi afite ishaka ryo gukora yego none kumega cyane cyane uturirimbo yagera ririmba ntwaturimba twumva muri primaire tujya n'utwo twatumye umwemera cyane cyane ikintu ca mbere nuko nabonye ko igikogwa cyari kimeze ariwe mukobwa ushobora gushiramo voice akabikora ko gender vyifuza kandi akaba afise na voice nziza cyane kandi akaba afise n'ishaka ryo gukora cyo nico kintu catumye mvuga ati reka nkorane nawe ije ndimba batwamwe ngo gutegura mu ikore mu mushikane haje yaradutwaye umwanya utari muto duhereye kuri audio yaradufasha imisi hama kuza kuri video nayo yaradutwaye imisi so navuga ko ni indirimbo twahaye umwanya uhagije wo kugira ngo twitegure twongere tunayikore so novuga ko ntivyari vyoroshe na gato hanyuma uravye ngene rikira trending ngene rikira irakigwa n'abantu urabishima cyane gose kuri YouTube mugeze ku maviews nkanga ameruka ari nk'ibihumbi bingahe gusa utugeze ku bihumbi 13 mengo 13 amva ni bien sana biraza so umuntu ariyumvira none nyuma ya Your Love bigiye kubandanya gute inyuma ya Love novuga hari ibikorwa byinshi cyane hari n'amaprojet menshi cyane gose aho novuga ko hari gikorwa nakoreye mu Rwanda kwa Element nico ngiye gukorera tournage so cyangwa ko mu misi mike kizoba carangiye hama kibaheretse ni indirimbo imwe uri wenyene nta fisi cyuciringa igiye gukwirikira ndije nyene gusa hariho n'ayandi makolabo mfise gusa igiye gukwirikira ni wanje jenyene nka kolabo twokwitega cyane ni yande nimba ibintu bimaze gutungana James kolabo nyinshi sana kandi sinshobora kuyivuga right now kubera nyene katubanze du promoting igiye kubuza niyo twasohoye bisigaye turi kumwe I think tuzoganira bihagije muzome so tugaruka imbere ya Your Love urafite izindi ndirimbo wari bamaze soho zirahari nazo ugiye kurabaho zagushikanye izo ndirimbo novuga zari indirimbo nziza kandi zaramfashije novuga nta muntu ahera kuri 5 urahera kuri 1 2 3 so hari ahantu zanshikanye ni naho Your Love yashikiye ko yasanze iri kuri tele izo zindi ndirimbo zatumye bamenyana gatoyi zatumye ngira experience mu muziki so zaramfashije cyane gose naho zitamenyekanye cyane kubera nta masanamu zari zifise utatubaniye ni mega zishaka kuri 5 zishaka kuri 4 5 ni neza kwa tarazibona hari yitwa turakundana hari yitwa onchika hari yitwa tubigaragaze hari yitwa kamikazi I think needs tuhere kuri onchika tucishiriza ko kwanza turakunda abantu baturirimbira nubi wanyu ngo bavuga fo
nibyo nkora babifata so ngo si imbere y'umukobwa yarezwe ngo bateze ububwana ubereye ikirara ariko urabizi ku buryo ngukunda atari ibyawe bose ma urukundo saga pesa niba guhuvye kugukunda bimba mugal soni so munyanganira to voice so munariyumvira mbega ubwo uririmba izo ndirimbo nizo urukundo nyinshi zose bi inspiration ni n'amahaba ayemwe nyene ya byembye canke ni inspiration yikura handi je novuga ingene meze ndafise ukuntu nandika indirimbo kenshi nandika indirimbo biva n'ibintu mba ndiko ndabona kenshi usanga umengana ama true story uko azumviriza umengana ama histoire so rero hariyo zimwe muri zo ari ama true story kuri jewe n'izindi ari ama true story kuwa genzi mwanizere ko nk'iyo wancikata si true story kuri wewe true story kuri jewe ni muri kirara bro ni hatari so ni byavuye bigenda gute tutakene byavuye bigenda gute so novuga ni kwa kundi ona twe turi muziki abantu bari hanze y'umuziki barafise image baduha barafise ukuntu baba ariko batubona baba babona ko turi birara so nk'umuntu araraba office dread umusheri wa office dread bitari ibindi bindi abantu wapi so rero shaka kwikundira umwana hami wabo bakamubwira ati sha ujya mu tipe wapi tumwemera ariko siko biba bimeze undi wegeye umuntu donc ushaka kujija umuntu bivanye nuko umubona inyuma ariko umuntu aba yubakitse indani so nivyo rero nari kongerageza gusigura muri iyo ndirimbo aha ngira hapo yaravyumva none navuze ikiri ku mutima so yaranawo so ni fei sana hanyuma kuzindi nazo ugiuharizira ubiravye ku bandi nta muracha yidoga ati wamvuze bro oya banga biragoye kugira ngo avuge ngo wamvuze ahubwo biramuryohera kuko kenshi nivuga histoire z'ukuri soit nk'abantu usanga bariko barababazwa bitari bikwiriye canke abantu baba insérien mu rukundo so ibintu nk'ivyo rero umuntu yumvise igoba nk'ico kiramukora ko ni nk'indirimbo nyene yitwa ko turavuga ko so ari abantu benshi abaririmbyi benshi nabo urumva basanzwe bafise ako kantu bababona nk'uko so rero bafashije cyane gose bavuga ati shaye urakoze indirimbo bro bimvira uko tutari rero nko ku muntu naririmbye indirimbo ari true story kuri we byaramufashije cyane gose so na your love rate bigaruke ko nawe nyene ni true story ahantu ku ruhande your love nayo iri somehow nyene true story kuntu nyene acha numva ko ari gwawe abantu ko kimwe mu bintu byiza mutavyemera your love novuga nko ku bantu batarayumviriza bamaze baje kuri YouTube cyoco nego bamaze kuyumviriza bakayiraba baraza gutahura nk'ivyo twadushaka gusigura kuri yo it's like ni nk'urukundo nyene rwari rugeze ahantu rwaduze sana uco vyumva amanyene tukakenera kubishira hanze kugira ngo abantu bavyumve uko bimeze ko ngo agaki akari ku muti magasesekira ku muntu nibyo twashatse gukora so n'indirimbo naririmbye nishimiye cyane gose ni indirimbo nkunda cyane ni indirimbo isigura ibintu byinshi cyane kuri jewe muri make n'ibintu uri kuraba muri kuraviva nawe yaririmbye ari watubwiye ko ari muri studio yarize nawe uri muri studio ratse kurora amosozi kwera ibishobisha je novuga ya ndirimbo mu kuririmba tuko turarimba turi muri studio novuga je nashaka kwicara naje kuririmba Ines ariko araririmba nkamuraba gati waje kuririmba yahejeje atavyonze kubera naba ninje nyene muri mood ya indani byari biryoshye cyane bro akaparti kamwe kakuryohera cyane muri your love naka parti Ines yaririmbye wanyizeye utaramenya unyita utaramenya umivyawe byose n'umutima wawe Wesley parti garangiye so uwo muntu muri kumwe uramwigisha kuririmba kandi sana ni muririmbyi andi ako makuru adushikira nuko ni ukebuke nyene urabona iyo ubanye n'umuntu cyane kenshi n'umugabo n'umugore babanye mu usanga umenga barasa so rero birandukira usanga byamufashe kutamutwaye muri stage azojayo nta kibazo
muce mufutisha iyindi nuko so ari ibintu byiza cyane ni ibintu bya bien muri iyo love ndibaza ari akantu kakugoye kurayiturna ngira ati aka kantu vraiment karambere itatizo iyo love novuga muri tournage byaragoranye cyane gose kuko gahunda twari dufite yo kuyiturna yari imisi 2 hanyuma nibuka ko twari twapanze yuko tuyikora ari jeudi na vendredi. Jeudi twamaza twahera ruguru mu Cankuzo ama vendredi twaza kumaririra ino Bujumbura. Ikibazo cagiye kuba mercredi mwijoro John ela baci bamubwira ku kazi bamukeneye après-midi jeudi awari mercredi. So bice bisaba yuko ca duhindura gahunda jeudi dukorera ino tuduge vendredi. Rero sasa umuntu aba yamaze gufata imiduga aba yamaze kubukinga place hariya ibiki yego rero imiduga tumaze kubahindurira ko twabwiye ati rero byahindutse tuzoca duga vendredi amahera ni byagunze ko badusubiza ibiki urumva kana place twari gukoreramo vendredi ngaha ko twateza gukorera vendredi ahi Bujumbura tubabwiye ati rero byahindutse tuzokorera ngaho ejo byacha zibingorana tiko twapanze gahunda ya vendredi rero muciye muza jeudi nibindi donc muri iyo misi 2 byabaye ibintu bigenda kumera nka double. Donc umuntu yagenda ari hagushasha yiruka agirane tunaduze vendredi ndibuka ko imodoka twaduganye yagize n'ikibazo ya turi mu nzira twa oblige yo kuyisigaho dufata izindi modoka zihuta kandi urumva abari express amahera caba menshi donc nivyo bintu byagiye bigorana dushika ku mwanya tutari twateguye twaje dukora twihuta. So ni ivyo bibazo nyene twahuye navyo muri tunana. Ndumva ni vyoroshe kabisa. Ni vyoroshe. Uri kuraraba mbega indirimbo yawe nk'ubu umuntu ariko arayirondera kuri ama platform uretse YouTube ngira hanini wanatubwiye ahandi. Indirimbo muri no mwanya yo ikura kuri YouTube. Hanyuma ni vuba cyane hari ibintu twatanguye tuko turategura nuko nyene bitaracamwo ku zindi platform zose nk'inyuma y'imisi itarenze nk'ibiri 3 kizo yamaze gushika hose ku Deezer ma iTunes ama Boomplayer hose zo biriko. So ngira ngo ivyo washatse kubigira uko kuja kandi ma platform kugira yuko ubwo buryo uzakoresha nabwo buzaragaruka. Voilà nico gituma nyene nivyo tuko dutegura vyingene tuza turarihwa. Ibintu byiza cyane. Ugiye kuraba kuri YouTube hajya nk'ubu urabona ko hari bien canke n'ibintu nyene byo kura umuntu arafatisha buke. YouTube irariha ariko bivana n'igihugu bariko bakurabamo cyane. Ibintu nk'ibyo. Wewe urashima ushobora kuronka views nyinshi cyane ari abantu benshi ngo bariko bakuraba ariko basanga amahera ni make, so YouTube igenda iriha bivanye n'uburere bariko bakurabamo. Aco nico kabisa. Ego hanyuma ndibaza your love izokurikirwa n'indi ndirimbo ishushe gose nkuko babitwemere. Kazi nakubwiye ni indirimbo yakozwe na Element ikorerwa muri Country Record mu Rwanda. So no producer ikora kandi abizi. Rero indirimbo irahari ni nziza cyane gose. Ubwo ko mu buzima busanzwe ubye izina ryawe ry'ukuri ni Tizo Wesley nyene. Izina ry'ukuri ni Trésor Irakoze. Trésor Irakoze Tizo. Kandi abantu benshi ba Trésor bakunda kwita Tizo. Ndabise no mujama yitwa uko. Nuko. Ngira watubwiye ko bon nabiva na inspiration ya love twaciye dutahura yuko ukiri ampe single. Bon utarubaka pana single uri en couple nturubaka nta mutwara mu nava twumva ngo bamwihakanye ku televiziyo aragutahura niko sajye mu journaliste sigiwa. Tizo ubuzima busanzwe nawe ukora uyungunganya gute? Ubuzima busanzwe banje sinkunda gufata ubuzima busanzwe ngo ndavuvange no bw'umuziki gusa birajana. Sindabikunda rero kuvyinjizamwo sana. Yego gusa nyene novuga en general ndi mu businessman. Tuntu nyene twinshi dutandukanye. Urafise mbe management mu muziki? Bon for now novuga irahari ariko ntiraja ku mugaragaro, so urumva rero hataragera nta nakamaro ko kubivuga ko cyane. Muracavyiga canke n'umuntu oya bon twaramaze kumvikana byose twaranatanguye no gukora, we just waiting for
bon turindiriye nyene uko twabipanze ibintu duheze kubikora byose fresh hanyuma tubone kuvuga ivyerekeye iyo label byose ko bimeze. Ya nuko Tizo tuko turarangiza ngira afise ikintu kimwe canke bibiri kugira aba fans bawe abakunzi b'umuziki ngaho iwacu mu Burundi n'abandi bari bose kene guterakama. Ya ico nababwira ca mbere nuko ndabakunda cyane kandi nuko nashimye ingene bakiriye iki gikorwa Your Love vyamaye ishaka ryo gukora cyane. So vyamaye ishaka ryo kubona ko ukoze ikintu ciza bagukurikirana kandi bakagusupporting. So nababwira ko bobandanya bakiraba batarakiraba kuri YouTube hanyuma bitege byinshi byiza imbere. Thank you. Anuko murakoze cyane mu mwese rero mwakoma dukurikirana twari kumwe na Tizo Wednesday yaririmbye indirimbo yitwa Your Love yatubwiye ati tuzoje kuri YouTube tuyirabe neza ni andi bimeze neza cyane kumwe na Nese Hagel nuko twashimira cyane rero amabwe mwese mwako muradukurikirana mukubite subscribe comment tuyatoge feedback zanyu ndetse na like kuri ino video yacu ariyo yanyu kugira ngo twande twashikiriza ibikorwa byiza Tizo merci sana ndabashimiye cyane nanje